haravuzwe amajambo amwe yuko ujya mwigeme mu bakozi musanga mukorana n'abahungu ntakimye kuvuga izina kuba yaragombye kumugerageza ashaka kumusaba ibintu akoroka Kizimbabwe nuko rero ngo umwigeme aravyanka kwera asanzwe ari we mujera kurikirana akazi kiwanyu acavuga ati kunyimye vyenkuru sinifuza kuba mwiza genre ndi mwiza uratovye si cyane akazi abigeme bo mu gisagara ca Bujumbura n'icyayi ikintu bankira n'icyayi ikintu bakundi Yes, bakunzi ba Star TV, we have the best exclusive news. Mr. Home, Mr. Meat, King of Love in Town. Mwasikunda bakunda cyane gose. Ni Star Boy. Umujena akora cyane kugira abashe gutera imbere muri ibi nabiriya. Ni kiganiro Home maze kwita Mr. Home. Muca mwumva yuko twamaze kuja mu kiganiro Home. Uno musi ndi kumwe n'umukameraman ntashimye kuvuga izina ariko arabimfashamwe neza. Imana imuhezagire aho yavuye agashika hano. Imana imuhezagire. Uno musi ndafise umu invité bamwita Queen. Nituzi ko ari umu Queen wabaki ariko biri kose uno musi araza kuba umu Queen wo guteka. Munaona hizi mayai moya mbili mkuzija za ukoroka Kizimbabwe ni fya za ukoroka Kizimbabwe. Karibu sana mugambi ga Star TV 257 kandi iyo turi mu gikoni tutegerezwa kuba turi ahantu hacafuye. Nipe chance kwanza uko bien mwanamke mzuri mubona gute cyane cyane rero bano bakobwa bano bige musanga basuku hari gusanga sometimes afisa abakozi muhira avuga ati nzanira kayi hari nzanira gakati twatuji twabo duto reka nenda muramutse mugambi ga Star TV sister mumeze neza turaho turashima ari okay yes I'm good usa neza thank you muramutse abakunzi ba Star TV mbere ko dutangura ikiganiro hama tuyage byinshi na cyane cyane ndakubwira ati uyu n'umujournaliste nkanje uri kuramfasha mufashe nawe kuko bavuga ati fasha warafashijwe reka renda muhe kano kanya ramutse abakunzi ba Star TV 257 reka ndabaramutse bakundi ba Star TV nkawa ndabashime ko mukurikirana uyu ko n'umujama n'umugenzi aya tubi inshuti muri vyose ariko ni waje ku mugabo ubugenzi muzoce buherana cyane cyane ko abigeme iyo muri abagenzi amaze kuja ku mugabo fye buzobandanya ubucuti cyane hajya abagabo babo ni bace bababuze I don't know sindarongorwa nje navyo nsigura yuko we ni warongo kuzoga umutwibuka ndibaza turamutsa nikico bibutse okay reka renda ndabishima hakiri kare ariko ni wabirengako kino kiganiro kirahari kizoguma nzoshenda kwibutsa ati wavyumvise uno musire turi mu kiganiro Home tudatevye reka tuzane akambabura tugegeze ngaha kumaramaza wewe ugomba kumaramaza duteke tushatujya tuva ngaha turi fatira buci wewe akuna brag mana we nimba ari ushaka guteka yena ateze kera It's a love connection. Wape punguza volume bana. Unakuwa unaona radio mara ya kwanza uchuduza volume huko. Punguza volume. Wape tinilete makoto. Ulete na chumvi hapo. Okay. Mana wa Star Boy kuri ugomba maramazi imbere y'abantu. Baba manza kuyamena. Abo tuko turikora mu bwenge. Utati hapa mu kikombe. Sawa. Bazane rero imbwita ifoshete. Shaka ngori byondi bona byotsi neza. Uratse gukunda. Magafushete rwose. Okay. Bagere. Mana yanje baba kundi basa ikiganiro. Yaye gusa ni wiruhisha wicane neza ntugumukuca usanga warusha agura amaguru oya nayo nagura oya ntavyo babona none wambaye ipataro tuzana nakunyu petit frère yangu mana we harimo magina by'umuntu uno munsi novuga yuko uno n'umwigeme apa ari uko tuko turakora ikiganiro reka tubandanye tuvugana uno n'umwigeme n'umujournaliste nkanje mabuja ntibizogera ugasanga umukunzi warakubujije ati reka kubandanya ukora iyo deal bizogenda gute kugakora ugakunda ya ndagakunda kandi bon n'umukundi sinovuga ngo naduha mfise ko gusa sinibaza ko ushika kuri iyo level ya isigura yuko umunsi yabikubwiye uzoca umwanyira uzombwira ko bidakunda bon bizovana zombwira impamvu ambwiye ndabihagarike ariko mu gihe agukunda guhakira kintu cyose akagukora buri kintu cyose abigusavye akakugira buri kintu cyose ashaka gakoroka Kizimbabwe agakora buri kintu cyose
mu buzima bwawe kandi akagufasha buri kintu cyose yoza kubigusaba gute ukavyankaga amabuto bon sinahuye neza question mu gihe gukora buri kintu cyose yaba gukoroka kizimbabwe yaba kugufasha gukoroka kizimbabwe basi akagufasha buri kintu cyose katufate basi muri rusange byakikoroka kizimbabwe tubireke n'indirimbo ya Kiriko akagukorera buri kintu cyose mu buzima bwawe bwose icyo ukeneye cyose akakikuronsa rindira ikintu kimwe mutazi muhora mwibaza ko akazi k'ubujournaliste genre dukora peut-être tuba dukeneye amahera mugabe benshi muri twe ukeneye amahera ya we wavuze ngo ankore none umukunzi wa nategezwa gukorera icyo ashoboye vuze ati biramutse rero karonka umukunzi agukora buri kintu cyose atacubuze mu gihe uri kumwe nawe akakubwira ati hagarika ko kazi bon nogahagarika mugabo bon oya biravana n'impamvu biravana n'impamvu ariko byoshoboka ego byokunda gutangura akazi kawe nuvuga yuko nimba ntibeshe nibaze ko atamwaka uheze ugakora no ufise vision iyahe mu kazi kawe na cyane cyane yuko tuba dukora ngaha ejo tukifuza gushika ahandi ego bon fise vision iri imbere cyane n'amamvu kwanza ninje niyo section yigira ni telecommunication umva n'ibintu umva nkunda natanguye kuva heze imyaka 3 ko ndi muri section heze imyaka 3 genre ndabikunda bisigura yuko wakagiyemo ari byo usanzwe wiga no ku ishuri uvuga ati reka mbandanye ndabikora en pratique bisigura ku ishuri ukora cyane abona yuko wagiye gufina cyangwa wagiye kuryohera ubuzima tu au début mama yambwira ati bah genre nibijya nyine by'ubusazi byawe bijya byo kwijoyinga yarasanzwe akumenyereye kuri umusazi urumva yavuze ati nibijya nyine by'ubusazi byawe ya bijya nyine bon byo kuvuga ati reka bavuga ati nivo zo gusara ziratandukanye kandi uko dusara twese sico kimwe muri ubwo busazi bwa mama wawe yavuga yuko ubwo busazi bwawe mu busazi wakora muhira mama wawe nyine ego hari umuntu akora ubusazi ugasanga ni bwiza bon yari nk'ubuki nk'ubwawe reka bon vuze ubusazi nagomba mvuge genre ivyo nakunda for example nje muhira ndi umuntu nkunda kuvuga nkunda kuvuga ndacangamutse kandi mama aradi ko nkunda gusohoka genre ibintu bimeze gute ego bavuze gusohoka no gutembera canke kuja gutembera ya gusohoka nyine n'abagenzi umuntu akicara akagenda akicara ahantu akijoyika n'abagenzi nivyo nariko ndavuga umukunzi wawe ndumva abayeho neza kuko ari habigeme badakunda gusohoka mbwa we kwera ukunda gusohoka ni bien navyo akunda umukunzi wacu bisigura yuko iyo usohotse urisohoka muri no misi genre muri no misi degere dukura navyo mubona none kuri kamera wocha bibona gute oya nyine ndatekereje abankurikirana bien sûr barabona que c'est pas la même chose ariko bavuga ati kuri kamera bashobora kubura intama na cyane cyane ko dufise abantu benshi usanga bavuga amajambo asosa ndetse nayo gufasha ariko hageze yuko babikora babiguze ibikorwa ugasanga nyene birabaye amazi kuri kamera ugasanga tuboneka neza no nivyo nabo tugendana n'abandi nawe kanza kuri kawusha navyo ubona nyene genre kare narasohoka kagenda mais bon byaragabanutse ngo ariko iterambere mu kazi kawe ka misi yose uraribona ariko nimba uribona iterambere ryawe ryagaze kuki kugira ushike kuri iryo terambere ryawe wavyitwayemo gute na cyane cyane ku bantu badukurikirana ndetse bakora buno buzi bwacu bamenye ukuntu bashobora kwitwara kugira bagira iterambere nkuko wowe uri kuratera imbere naregereye aba ancien ndabegera baramanura ndabakurikirana sinovuga ngo je suis arrivé à un point non mais ndabona ko biriko biraza kandi ndashima peu importe ndashima intango y'akazi kacu usanga ari intango igoye cyane kuri wewe intango y'akazi kawe ka journalisme usanze ukora yari igoreye he yari igoreye ku makommentaire je nashobora kubona amakommentaire nkaca numva shaka kwishofa umva je umuntu nakunda kwambara imuzu ngufi imuzu mwabona amakommentaire ngo mbe wamwigemewe wewe umva bigamba ya rumva me baranahuje bien que arakati narabitaho twarabonye abandi bigeme mwari musanzwe mukorana dujijizemo Anje Gateka yaravuye muri ASTV mbega ubaza ko yavuye kubera iki byagenze gute duha amakuru kuko yari inshuti yawe kandi magara ndetse mwaragendana cyane I don't know ndakurahi nje naje yagi edo yonje mukobwa sengenda bamubona nabyonzi amaze kugenda mbega ho wibajije iki ntiwibaje yuko ibimubaye ko nawe bishobora kumubako byose n'ubuzima
this is a life. ariko haravuzwe amajambo mwamwe yuko ujya mwigeme mu bakozi musanzwe mukorana n'abahungu ntashimye kuvuga izina kuba yaragombye kumugerageza ashaka kumusaba ibintu akoroka ikizimbabwe nuko rero ngo umwigeme aravyanka kwera asanzwe ari we mujera kurikirana akazi kiwanyu acavuga ati kunyimye vyenkuru Murabifitiye ama preuve nje sinzi gusa ata preuve dihari sinibibazo ko abantu ariko biravugwa sinzi navyo ndigera numva nje uko biri kose reka tuvuga ati ivyo bitihwe sinje ngaho kugira nagiriza ariko nivyo numva ariko uko biri kose peut-être bishobora kuba vyo canke ntibibe vyo uno musi turi mu kiganiro home mu buzima bwawe warubaye ukunda guteka uri muhira sinovesha ngo kubera ndi nani imbere ya kamera ugira utekere majimaji rero muretse wanje uzuye igikombe curi none sinakubwireke kumara amazi imbere y'abantu genre bon dateka sawa tubandanye rero nasavye ngena gafurusheti boss raba ngaho ngiriyo ntaco witwaza no munsi wana nimbabura ko yafashe no muzi star boy bega kabor bakita gute mu kirundi ipano mu kirundi yo sinzi isani y'icumu yo jahiyo nini wo irira kose kandi abigeme murakunda kurira mu safuriya ubugari cyane cyane apana nje uramaze kubona umuntu usanga afise umwana umwe w'umumama afise umupapa wiwe mbamba umugabo wiwe basango bubakanye rero gasanga umupapa we ari ku kazi aje gusonga ubugari abukubitira nyine mu safuriya nese c'est normal kwabavuga ngo umuntu ngwariye mu safuriya ngo aca bigisanga none ari wiwe c'est bien none abaye igisambo umva biba biryoshe I don't know umva bica bingana bingana sinzi muga c'est bien déjà ugedi wawe urisanzura ego ukora ivyo ushaka kwine mu buzima bwiwe nabahe bana ndashobora gutemberana nabo abahe abantu bameze gute abantu ndashobora gutemberana nabo aba hypocrite biramaze gushika mu buzima bwiwe aho kaba hypocrite ku muntu jewe ya bavuga ati cyo dashima yuko bagukorera nawe ntugikorera abana ego niyo mpamvu nabonye ingene bibabaye urabanka kandi nawe urabikora no narigeze kubikora sivyo avant bon narabikoze rimwe ya kuno mwana tuko turavugana na Queen ni yahe impuzu adashobora kwambara mu buzima bwiwe nani bisigura yuko okereka yamaze kwishura nta mwanya wo kugira tugibigire birefu nta nimwe adashobora kwambara imfunguko udashobora gufungura iyo umuhiri usanze bazitese wumva babaye nani imyumbati nta myumbati ufungura ndayanga ngundi bijuma danga imyumbati je te jure dufise amasoko menshi na cyane cyane turafise abigeme bakunda baje gusigisha inzara of course isoko kunda mu masoko yose dufise hano mu gisagara cyawe isoko ukunda je nkunda kwa Sion ego hariya mu Ruvumera ego ugiye kurangura ariko tuzi abantu bakunda kuja bagiye kurangura impuzu ndafise umukiriya umukiriya ndago uwo basi nguja kw'imuzu sigura ko ari wowe umukiriya wiwe ndumukiriya wiwe genre aramaneza nibisigura ko ukunda isoko ahubwo ukunda uyidandariza bon ndayikunda nayo isoko genre ndakunda ahantu hagutse ndanga ahantu yifutse nkaha ikintu wakoze mu buzima utazopfa wibagiye kandi regret musi nishuye nabi mama sindosubira umuyekise sindosubira kandi kwishura nabi mama I'm sorry umu ex wawe ufise wibuka cyane umwibukira koki indira gato nje n'aba ex office no wavuze ukundana n'uwo mu gikunda n'ugifise namubwiye kuri mu rukundo bisigura yuko mwakundanye bwa mbere n'uwari mu gikunda namo ex office utoronka message muri commentaire ivuga yuko ari mu ex wawe na uhari wametumwa na shetani kuja kunijaribia ila sio ex wangu tukichana tumeachana uwo mwankanye nago bari mu ex no basi uwo mwankanye hari ikintu mwibukira ko kitazofa kikuvuye mu mutwe n'icyaha nana kimwe bisigura yuko abo mwakundanye bose nta numwe yakwereka urukundo rwa vrai mana yanje ubwo turajya mu mizi imimbabura bisigura yuko abo mwakundanye mwebwe mwese nta byanyu murabyumva naco mwakoze murabyumva suko nyene nesiko bivuga bon umuntu deja yo muhebanye no vuga ngo umunye numwimbira no urumva ko byabanani byatunaniye gute namatwa dusumira nivyo tugiye byarabanani
usanga ari amazi Pastor Boy nta bukene buhari none ngamvuze ko ndari inzara ko ntobura umuntu andungikira n'igiho c'est bien gajemba yo kubw'abantu kazi nkora ntikampe hariyo abatavyemera je ndavyemera kubera ko sinkora akazi nkora nta mahera karatangura kuwuma nimba ubonye amaya yaheze urashobora kuvuga ati reka nterera yande kugira nyene wandanye kubaho c'est bien yebwo buzima ndibaza nawe bushiramo na kimwe none sama kusandi makuto mu yandi mana Starboy ariko navyo ndi jewe ngomba kumaramaza gusa nawe ukawuteka nabura uri okay voilà urambwira basi umfashe basi urabona gatipi hali ya mukawe umuretse kawurindiranye ibishika cyabikota ni byinshi non c'est bien nika ntacu yasigara turayabika nashobora gusigara naho nazi guteka vya grave gusa ndazi ko atama ne urishingiye ntaye nyene ko atavyuze ukabutoye nyene navuze uzigobere wiyenuwe mana we imani bimfashe kuko ndago kumadutse kumuretse amacu dusonga n'ubugari inda songa ubugari we nusonga basi ndakuza gusonga ya okay amakoto genre amanza ariko araborokorora okay tuributse ko mama wateka aborokorora mu bwenge mama nateka kenshi ateka umukozi usanga uri muri babana bavuga kera ngo amata ava ku kinga oya nje ndazi ko amata ava munga ya erega hariyo abantu genre baba bashaka nyine baba beseya kwigira aba hot gum urumva c'est pas quoi tunajuana mkoa chini bro usanga bariho abo bantu babigukoze bani baba bari yap amakoto nderera amakoto kwanza ari ndi amakoto uko biri kose no musuri kurakora ufite abakorege batandukanye mukorana ni wawe mukorege wawe ubona ko ashoboye kuruta abandi cyane cyane ko mufise abakozi benshi batandukanye ubona basi ko akora akazi neza cyane byoroshe akazi we kokorohera gute Starboy bo hari umuntu irevra akazi karaturuhisha mugabe ariko arakora haba mu bibazo haba ukunda gakora ukabona nyine umuntu vraiment ari kidogo professional novuga ko twese dukora sivyo mais nushaka gukora ngene ukora wewe no dufite différence yo gukora yego iyo umuntu agiye mu kazi abafise umuntu novuga yuko yamwinfluence cyangwa avuga ati ujya muntu hari ikintu cyitwa atirashe yabaye kugira nje mu kazi kanaka gukora akazi wagakoze mbega kugira wiyumvire gukora kano kazi vyagenze gute n'icyo ikintu wabonye muri kano kazi uvuga yuko kigiye kukubera comme avantage kuri wewe deja nakubwiye ko nabikunda kuko deja urumva ko nabitanguye kuvyiga ya 3 ans telecommunication ite niyo niga urumva nimba tari banga usanzwe wiga kuri etablissement niga este ngo ariko mu buzima iri kurakora iyo ugiye mu kintu hari umuntu kanaka natwebwe abajurekera tukira abana twaravuga ati dukina nka ba Ronaldinho dukina nka ba Kaka wewe waje mu mwuga uri nkande nka Queen ariko akazi urafise umuntu yatumye ugakunda ukavuga ati akazi naragakunze kwera uwo muntu kandi erega nituriko turatahurana neza yo cyambu cyanyu nashite ibikoto byinshi amakota arajya mu murete basigara mu nsi none se ukonyera nuko muradukurikirana ni cya kiganiro home turi kumwe n'umwigeme turazi namandabwiye ko abarundi kazi simvuze ko ari mwiza wenyene abarundi kazi mwese aho muri mwikomera amashi muri beza cyane abarundi kazi mwese muratagase mumeze bien muratovye thank you cyane babantu bari mu bihugu byo hanze badukurikirana cyane baganisa hani none ndazi bariko barateka ndibaza bariko barateka murabe nukuri ntimushe nukuri ndabobaha cyane abantu bari mu bihugu by'abarabu nabantu nobaha cyane kandi ndazi ko bankurikirana namwe babakurikirana aho muri hose muri ko murateka muteke buke kugira ntimushe tubakeneye muri bazima kandi akanoti bakaronka yego baduheko none sikungu oya uri kurayakorera we nuhembwa muri Steve Mise navyo bikuye oya sigora kubura murahe mumbosi banyaza amafaranga afise ngo afise menshi ndibaza I don't know ariko kubera yafise ndanamushimira kubera agerageza kuyaha abakozi kugira nabo bashobore kwiteza imbere siko ni jambere mu buzima bwa utese umurete
no subwa mbere ndawuteka sura ntuzigize wazinzana numva ntorira kuri kamera oya sindawuzigiza fais moi confiance basi si twifuriza abantu ariko baraturabagira ama appétit menshi ego mukanya tugira tuki bavuga ati mugenzi wawe afunguye nawe ubufunguye ariko nitwibaze ko umuntu abashonje kwa iyo batacha haga bon byose ni mutima ya akora kazi woja mu gikoni wambaye amarodi ego uteka wambaye amarine na rouge à lèvres na acide c'est normal tukizanyine kuba beza tukesya kugira ibintu bituranda belle ego kugira wifuze kuba mwiza urafise ikintu gituma wifuza kuba mwiza aho nyine sinifuza kuba mwiza genre ndi mwiza uratovye si cyane akazi ndeka ariko abantu bavuga ati ubwiza buratandukanye na cyane cyane yuko abahungu barafise ukuntu baraba ubwiza bwisangije nk'umukunzi wawe nimba atari ibanga yakubwiye ko ubwiza bwawe yaburavye kuki ubwiza bwawe buhagaze kuki kuko cyane cyane turazi ko dufise abakunzi arakubwira ati ye ndavye kino kintu urakaze kuri wene cyaha yashira imbere ndakunda ijwi ryanje akunda ijwi ryawe ego apare y'ijwi ryawe acakunda iki kindi gikurikira Jesindi nimba yanga kubimbwira kubera sinijime genre narabimbwira cyane cyane yuko abakobwa babwiye iki ni ciza na cyane cyane ngo murishima cyane bire umurete ukawuzigiza sha n'inzara nifiti none sinakubwiye none ko ugomba umara amaze gusa wewe turazi igananye ntacyo ego haputsigira bari yana mureta apawuzigiza niwe babawe cyeba cyamazi bagashira hasi ndibaza ida ndiko ndajugumira nje yerega ntacyo nzi nanye kwa wambwiye ngo urankubita ava ndari inzara cameraman mana we oya nawe navyuzi mureta awugize mureta uramunaniye guteka Avinda kweli kuno babwira fata gutya. Ngira twitwa. Mem Lindira nunurire basi wait. Ugumehe. Kucha. Eh? Oya teruri pano nanje ivyo ndabizi Starboy. Okay. Tanzania sana. Niko na muhimia masiri niko hivi. Murete ndawugize neza urabona ko acakuramo cameraman ubwo ntibabone ko ari je ndawuhindukiye cyakira n'ivyawe. Okay. Oya deja uraeze musuhiye sito. Bisigura yuko umunsi yateka umurete ntiwahiye. Yagarukirije hagati mama wacu arazamufasha. Mama nashaka kumfasha guteka. Ndabona uzi kuteka sije ndawuhindukije nuko bakibangura muri kamera. Yo. Kandi cameraman afite umutima. Kata cameraman afite umutima mubi. Na numwe yabibonye. Oya na numwe yabibonye, na numwe yabibonye. Je na uhinduye bavyemera. Je ndakati. Sawa Starboy rakade c'est bien. Uko biri kose n'umunsi tuko turakora ariko urifuza umunsi muza create ibintu vyiwawe mu buzima bwawe biramaze gushika vyumvira. Beaucoup. Okay. Ikintu kwina tofashize ku mubiri wiwe mu buzima bwiwe. Cyangwa tofa yisize. Tatouage. Ni giki gituma wanka tatouage? Premièrement, mama arabyanga. Bon nanje navyo nkunda tout simplement. Gusa mu misi hede hari abagenzi ko arambwira kwini yo tatouage yo kubera badge. Cyandabaza rero umukunzi wanje bebe ndashaka kuja tatouage arambwira no kwica. Yo kuboha. No kwica ndayikubonye ko naga point. No kwica. Urukundo rwanyu kumenga rwakazi. Sigwaro ndi kwa babandi. Jo umuntu agukunda arese nyine kugira akugushira muri droit chemin. Abigeme bo mu gisagara ca Bujumbura nicyo ikintu bankira nicyo ikintu bakundi. Sinovuga ngo ndabanga mbwa hari ikintu ingeso bashi ubankira nicyo bakundi. Ya ce qui me tape sur les nerfs. Ibintu byo kwishira namaze kubivuga haute gamme. Genre bagomba bishire ngaha bara. Sindabanga gusa ça me tape sur les nerfs. C'est pas bien. Cyane cyane abavuye mu zindi province nabo maze gushika Bujumbura ngo baca bamera nkabo amatwa dusumira. Abo bobo nabo tubahe conseil imeze gute? Conseil noha apana bogusa nabigeme bose. Essaye d'être toi tout damage. Essaye d'être toi puis c'est tout. Hein? Nous je kuvuga ngo mvuye no ngo je vais être comme ça. Non, oya. Turako wahiye. Niga wapuze kisi. Nese uri kuramvugira. Amuti pare hari abaye umufana namaye kwera abonye umurete.
sawa jene baza kumureta hawahi hawahi hariya akajama kari hanze abakerekanye mwoca mukamenya kaje ku bintu murete wanje nene wahiye kwini Bon, je pense. Yeah. ko rero nimba wahiye Voilà. Singe. Yes abakunzi ba Star TV 257 uvuga iki gice ca mbere cy'ikiganiro cacu cy'umurete nibaze ko kirangiye murabona ko umurete wabaye fresh umeze neza cameraman werekane neza tujya turi babiri na Queen ku mikate cyaye ku bugari mubona gute uko biri kose Queen reka ngenda gushimire naba ntushura ushire hasi tujya turi babiri urabona tutagira tujye byinshi uko biri kose reka ndagushimire na cyane cyane ku bantu bariko baradukurikirana nakaye kajama ku bakunzi ba Star TV bariko baradukurikirana n'icyaye ikintu wosa nubabwira ko message kuko abadukurikirana ari benshi kandi abantu badukurikirana n'abantu b'umutima mwiza bameze fresh of course ndababwiye ati bon ndabakunda ko Star Boy bakunda kandi konzi ari umutipe mwiza w'umutima mwiza ndabakunda mandanye mukurikirana rero natwe mudukurikirana dufashanye nyine ego kandi bisu gros bisu Sheri wanga yo gufata yoko uko biri kose bakunzi ba Star TV 257 ni Mr Home eke Yanje de la Capitale Mr Recorder nene amaze gushaka kuri micro za Star TV 257 wewe wakoze kino gikorwa ukamaga kamera kugira ndonka ka image kameze fresh utavugifuta nk'aba abandi ariko no musimaje ndazisigarana kuko ndi muhiri wanje uko biri kose rero nababwira ko ndabakunda aho muri hose akazi kanyu kagende fresh mubandanye gutera imbere ivyo muri ko muraronka mu bironke ana hebe intiwaje cameraman tali yala ana hebe intiwaje ndabakunda cyane gose imana bahezagire abari mu bihugu by'abarabu mukore mutekanye mukore vreme ivyo muronka vyose mu bironke babahungu babahenda tuzoba box cya kiganiro Love in Town nakizanye kugira mwebwe tubafashe mwebwe murereye abandi kugira nyine tubagwanye navyo kurera abandi uraza mahero ko nagoye kurondera imana bahezagire mchess maze kure base maruri gatse bakone mu maso cameraman mu maso bona gute ngafisa amaso mugana nanje ndafisa amaso meza nto sindagusumvye kera je ngira umwana bambwira ngo banyita mitunu bana nimfisa amaso manini mu matoroshi we bakwita gute idina banyita nyura umwana kubera amaso manini je banyita matoroshi bitunu ndagibagiye iryo dina zari babwiye ndagibutse cyane bakwita bitunu no Imana ibahezagire cyane gose rero mwemwe barakomera kwirana ikiganiro home ndabakunda cyane gose rega tuje gufungura tuje ku meza kugira bigende neza wewe aho uri hose tubwire bon appétit na kimwe nawe utabifunguye ko ariko unyifurije bon appétit nawe uba wayikize Imana iguhezagire cyane